Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cyane mwebwe musanze mukurikirana uko bukeye ko bwije kino kiganiro igitondo gishasha igihe cyose kiba catunganijwe kigonga kigashikizwa na jewe Janvier Manirambona ni jewe rero ngarutse kugira ngo dusangire aya majambo abonekana muri kino kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuyasoma mu cete ca kabiri canditswe na Petero. Dusoma mu gice ca gatatu duce dusoma umurongo w'icumi na rimwe w'icumi na gatatu n'uw'icumi na kane twumve aya majambo uko avuga. Ijambo ry'umutwe hariya ku murongo w'icumi na rimwe rivuga ngo ukwitegurira ukugaruka kwa Kristo. Umurongo w'icumi na gatatu n'uw'icumi na kane niyo majambo ngomba ko dusoma hanyuma tuyasangira. Avuga ngo ariko nk'uko yasezeranye tureretse ijuru risha n'isi nsha ibyo kugororoka kuzobamwo. Nico gituma abo nkunda kuko mureretse ibyo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro mutagira ikirabagu mutari kumugayo imbere yiwe. Imana yacu nihimbazwe bakunzi ba kino kiganiro gitondo cacu cuno musi. Nano majambo twumvise uyu Petero yanditse avuga ku bijanye no kwitegurira ukugaruka kwa Kristo. Bano bene data yabandikiye ano majambo tubonye ngaha yerekana yuko ngo hariho ico tureretse. Imana yacu nihimbazwe. Aravuga ngo ariko nk'uko yasezeranye tureretse ijuru risha n'isi nsha ibyo kugororoka kuzobamwo. Imana yacu nihimbazwa. Rero tuvuze gutya byumvikana ko ijuru rihari ubu hamwe n'isi ihari ubu atakugororoka kuri muri byo. Munyemerere kumbure ngira ngo ibyo mwisi byo nta utokwemeranya nanje kuko agasembwa marabaga ibyago ibyaduka ibintu byinshi bihumanya isi biba uko bukeye uko bwije. Mugabo tuvuze ngo ijuru risha twiteze niryo ukugororoka kuzobamwo. Umuntu yabafashije bati none ijuru rihari ubu nta kugororoka kuhari. Imana yacu nidutabare. Ariko mugabo mwibuke yuko intambara ya mbere yabereye mu ijuru. Satani agarariza mu ijuru kumbure haba intambara, abamarayika bari inyuma yiwe bamushigikiye, habaho intambara. Hanyuma novuga ngo iki intambara atari kunesha atari gutsinda kuko Imana ngo yagize yakororeye Satani n'abayoboke biwe ahantu ikuzimu, ahantu h'umwiza w'umuzimagiza w'umuzitanya. Imana yacu nidutabare. Byose byo ngomba kubwira abantu guteramwo cyane mugabo ngomba kwerekana yuko kumbure nico naco cagize cabaye muri kahise kubyo twavuga tuti kumbure murumva yuko habaye yo kugarariza. Ibyo sibyo rero ngomba muri make ngomba kuzana ngo ndabafilozofe gose ngo ndabatere kwiyumvira ibi na biriya ibintu nyine nk'ibyo mugabo nisunze ibyo bimbaye hafi. Murumva yuko higeze kubaho novuga ngo ubugarariji bugizwe na Satani n'abamuyoboka cyangwa se abayoboke. Rero ngaha Petero avuze ngo tureretse ijuru risha n'isi nsha ibyo ukugororoka kuzobamwo. Iryo juru risha n'isi nsha bizobamwo ukugororoka nta kugabitanya. Isi nsha ndibuvuge kuri ya ngoma y'imyaka 1000 isi zoba yahindutse. Isi novuga ngo n'umuvumo uzoba wafashwe mpiri. Imana yacu nidutabare. Nta byago bizoba bihari. Hariho ibintu byinshi bivugwa bizoba ku ngoma ya Mesiya. Umuntu atozana muri kino kiganiro na cyane cyane ko kidatumbereye kuvuga ibizoba ku ngoma ya Mesiya. Hariho imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya. Mbere naripfuje yuko notegura ikiganiro kuri ibyo. Nizere ko kumbure nzogererwa ubuntu nkagitegura nkabizana tukabiganira ko ibizoba ku ngoma ya Mesiya, imigisha izoba ku ngoma ya Mesiya
y'imyaka 1000. hanyuma ngaha tubonye rero ngo ibyo ukugororoka kuzobamwo Imana yacu nidutabare. Urupfu ruzoba rwaratsinzwe burundu, icaha kizoba caratsinzwe burundu, Satani n'abiwe abadayimoni biwe nabo nyine bazoba baratsinzwe burundu, bazoba baraciriwe kwiteka. Hazoba hasigaye hariho ukugororoka. Imana yacu nihimbazwe. N'amajambo rero mugabo, kandi amajambo ngomba ko tumera nk'abahagarara ko rero dufatira ko n'aya majambo ari mu gice babona ko mu murongo w'14 havuga ngo rero ngo nico gituma abo nkunda ngo kuko mureretse ibyo, mwumvirize rero ngo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. Iryo ni rya mbere canke ni rimwe. Hama irya kabiri mutagira ikirabagu, iryo ni rindi jambo. Rya gatatu naryo rindi rivuga ngo mutariko umugayo imbere yiwe Imana yacu nihimbazwa. Bene data, amasezerano ahari atwemerera yuko hazogera igihe Yesu akagaruka azanywe no gutora umugeni wiwe. Murazi ko yavuze ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, kandi yaba atarariyo ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo nanje aho nzoba ndi abariho muzoba muri. Ni ukuvuga rero Yesu azogaruka gutora abamuyobotse, abigishwa biwe, abamwemeye, abakristo. Imana yacu nihimbazwa. Ariko mugabo, kandi aba bantu bazotorwa, aba bantu Yesu azogaruka gutora aribo mugeni wiwe, aribo shengero ryiwe yakoye amaraso, ni abemeye kwakira Yesu Kristo ngo ababere umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Kandi hariho ibisabwa, hariho condition zisabwa ko umuntu yubahiriza. Muri izo rero umuntu akwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. Imana yacu nihimbazwe. Tuvuze rero amahoro, umuntu uwo ari we wese yokumva byinshi. Nk'umuntu yabuze minervale, tuvuze amahoro wewe yokumva yuko ico muha amahoro uko yoronka minervale. Mu gihe c'intambara tuvuze amahoro twatuvuze tuti kumbure ahari amahoro n'ahantu atankozi ivuga, atangwana, atanjyane, atamacakubiri y'amoko. Imana yacu nidutabare. Ariko muri no mvugo biblique tuvuze ngo umuntu akwiye kwitwararika agira umwete wo kuzosangwa mu mahoro, nuko yozosangwa atavyaha biri mu mutima wiwe. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mahoro ku munyavyaha. Imana yacu nihimbazwe. Nta mahoro ku munyavyaha. Umunyavyaha naho yokwiremesha gute, naho yokwihumuriza, naho novuga ngo akaguru yogera ku kandi akibaza ngo nta ngurane n'amahoro, ariko ijambo ry'Imana ryemeza ngo impera n'imperuka bitebe bitebuke, nta mahoro ku munyavyaha. Ko ata mahoro ku munyavyaha rero bica byumvikana yuko umuntu wese yitwa ko ari mu mugwi w'abantu bareretse ijuru risha n'isi nsha bizobamwo amahoro no kugororoka. Uyu muntu asabwa kwihana, asabwa kwezwa, asabwa kwitandukanya n'icitwa icaha, gutyo acabaho afise amahoro. Kandi ikindi naco bica bituma abaho hariho amahoro hagati yiwe n'Imana. Igihe cose umuntu ari muri dosiye mbi y'icaha, bituma uyo muntu hagati y'Imana nawe ata mahoro aba ahari, kuko haba hariho urubanza rumurindiriye, haba hariho urubanza Imana izomucirako. Imana iba yiteze kuzomucira kw'iteka, imutsindishe kubw'ivyaha, kubw'ivyo yagirizwa, kubw'ibimutsindisha, bimutsinda imbere y'Imana. Rero ngaha Petero yandikiye bene data babwira ngo abareretse ivyo, abareretse ijuru risha, abareretse isi nshasha, abareretse ico Imana yavuze. Kuko Pawulo nawe umengo niwe yavyanditse mu kasi ico cetabo yacandikiye ababwira ngo
twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Twakijijwe apana kugira ngo twicare ngaho gusa, ariko burya twakijijwe kugira ngo habeho icyo twiteze. Gukizwa kwacu kwatumye duhabwa amasezerano, kwatumye turonka uburenganzira ku masezerano y'Imana. Ntitwakijijwe ngo bigume gutyo nyine ngo byo bisanzwe, ariko twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Mu byo twiteze rero hariho ijuru risha n'isi nsha, bizobamwo kugororoka, bitazobamwo akarenganyo, bitazobamwo gucurwa bufuni na buhoro, ahatazoba inzara, ahatazoba ubukene, ahatazoba kubura abacu, ahatazoba amarira, ahatazoba guturubikwa, ahatazoba intambara, ahatazoba ugwimo, ahatazoba indwara z'ibyorezo z'ibyaduka za covid n'izindi zitandukanye. Twagiye twumva ukugororoka n'amahoro bizoba mu ijuru risha n'isi nsha. Ibyo nabyo ngo twarabisezeraniwe, biri mu byo twasezeraniwe. Umuririmbyi yavuze ngo hariho iyindi si nziza irutiye iyo si, rero ngo nta mubabaro ubayo, abaho bose baguwe neza. Imana yacu nidutabare. Iyo ndirimbo sinzi ko nyibuka kumbure ni ya kera, nibutse igihe kumwe ko turirimba muri korali yavuga ngo hariho iyindi si nziza irutiye, nta kibi kibayo, nta mubabaro. Iyo simbabwira niyo mu ijuru, mu bwami kwa Data ni heza. Abera ba Yesu niyo bari, baranezerewe kwama bamushima. Tuzomubona mu bwami kwa Data ni heza. Ndayiheruka kera kumbure nkiri umwana turirimba muri korale, ubona ko n'ibintu byo kuririmba nguma mbona umengo nyene sindabibangutsemwo. Hari n'igenza numva karirimbo kaje kubera ko nyene numva nazigize ntigeze kwa ndaziririmba. Hanyuma rero mugabo nkaca nikengera nimba nikumbure ibintu kuririmba vraiment amajwi iki sanzwe niyizi ko nyene ndatari birebe, ariko mugabo ntaco amajambo ndaronderamwo nayo. Rero umuririmbyi yavuze ngo hariho iyindi si nziza irutiye, nta kibi kibayo, nta mubabaro. Iyo si mbabwira niyo mu ijuru, mu bwami kwa Data ni heza. Aravuga ngo abera bose niyo bari, baranezerewe kwama bamushima. Imana tunihimbaza. Bene Data, rero ibyo biri mu byo twasezeraniwe, biri mu masezerano dufitaniye n'Imana. Mugabo rero hari ibintu bitatu nabonye muri uno murongo, sinza kumbure kubitebako, ariko si kizima wewe uri kurakurikirana kino kiganiro ibi nabyo ugiye kubyumva. Bivuga ngo twabonye ijambo rimwe rivuga ngo mukwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. Umuntu wese yiteze ibyo byose byasezeraniwe abera akwiye kugira umwete, agaharanira gutunganya ibidatunganye, akwiye gukuraho amatati ari hagati yiwe na mugenzi we, akwiye gutunganya, akwiye gukuraho ibimuteranya n'Imana, ibyotuma Imana itamubona neza, ibyotuma habaho uko novuga ngo atamahoro ahari hagati yiwe n'Imana. Uyu muntu akwiye kugira umwete. Kugira umwete rero bivuga ngo ntusamare, ube maso, ube attentif, buri kanure maremare, ntihagire akantu ko guca mu myanya y'intoki, ntihagire ako guca mu ryahumye ngo gahave kakubuza amahoro, kuko atamahoro ku munyabyaha. Hamwe wose amara na gatoya wohava usanga amahoro yayandi ameze nk'uruzi. Umuririmbyi aririmba avuga ngo amahoro Yesu ampa
arutayo narinzi none ubu ngenda habona. Ayo mahoro uhava usanga hariho akantu kayakunyaze kayakwatse. Kubw'iyo mpamvu umuntu areretse ivyo, umuntu areretse amasezerano y'Imana yamusezeraniye harimwo ijuru risha n'isi nsha, akwiye kugira umwete wo guhora mu mahoro, akwiye kugira umwete wo kuzosangwa mu mahoro. Ntakwiye kuzubara, ntakwiye gusamara, akwiye kugira umwete, akwiye kuba vigira kugira ngo azosangwe mu mahoro. Amahoro nayo abazoyasangwamwo n'abantu baharaniye gutunganya ingeso. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi ngaha twabonye irindi jambo rivuga ngo mutagira ikirabagu. Imana yacu nihimbazo. Ikirabagu ni igitashe, agatosi. Urabona nk'umuntu agukoze ko wambaye impuzu yera, yakoze mu byondo afise imivira agaca kwishimikiza ko, urumva nyine hacaja kw'ikirabagu, hacaja kw'igitashe, haja ko imicafu. Imana yacu nidutabare. kandi bavuze ikirabagu no kuvuga yuko kiba kiboneka, si ikintu umuntu agenda gucisha muri rugagamisha. Oyaye, ikirabagu, igitashe, ico kintu kiba kibonekana, kiba kiri ahantu habona neza, kiba kiri ahantu hanyegeye nko mu kwaha. Oyaye, mu kwandi tuvuga ngo hariya ngo hari igitashe, kubera ko ivyo nta muntu abibona, kiretse abandi kuvuga ngo kura impuzu tukugirire examen physique turabe hose ingene hameze. Imana yacu nidutabare. Yemwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, turareretse ijuru risha n'isi nsha, ibizobamwo kugororoka. Ariko mugabo turasabwa kugira umwete kugira ngo duharanire kuzohava dusangwa turi mu mahoro. Turasabwa kandi kubaho ubuzima butagira ikirabagu. Ugasanga umuntu arafise ikintu kanaka apfa na mugenzi we, apfa no mu muryango, afise adahuriza ko n'uwo bakorana mu kazi. Uwo mbere biranashoboka ugasanga ni no mu bakozi b'Imana, ni no mu makorale, ni no mu basenzi. Ugasanga hariho ibintu abantu bapfa. Imana yacu nidutabare. Nigeze kuba ahantu ico gihe muri Nyagisabisho hasengesha abadamu babiri, kandi abo badamu baritiranwa amazina yabo. Nizera ko bitaza kumenyekana cyane. Ico nshaka gihambaye ni kugira ngo mumvire inkuru. Abo badamu rero basengesha muri ico gisabisho. Aho hantu nigeze kuba, ni kuvuga ngo umwe arongoye igisabisho ariwe asengesha, akaba aza gutanga imyanya aza kugirana. Ni kuvuga bari yaranje ubushitsi bwa mbere niwe yaca asengesha, wacerewe nawe yaca yihagana akazosengesha undi musi. Rero iyo nkuru ivuga ngo uwusengesha yari yaranje uburyo bwose mu byo aza kwigisha no mu byo aza gutanga kuturorero mfashanyigisho, akavuga amadefo, akavuga amafuti ya wa wundi basangiye gusengesha muri ico cumba cyangwa se muri ico gisabisho. Mwenyemerere mvuge gutyo muri iyo cellule de prière. Imana yacu nidutabare. Hanyuma wa wundi nawe kagaca kaja mu mutwe, ejo yaca azinduka kare agaca atuma atangura gusenga abandi batarazi. Ariwe yahatanguye rero, ni ukuvuga niwe yashashe, niwe yagize byose, yatunganyije, yateguye byose ibisabwa n'ibikenewe. Hanyuma rero agaca atangura, agaca ashirako indirimbo n'ibisabisho, agaca asengesha. Rero nawe yaca amusubiriza mu ndumane. Murumva ko abo bantu bari bafise ikibazo, bari bafise ivyo bapfa, naho basengesha. Urumva nyene byari ibintu bidatomboye, bidatumbereye. Imana yacu nidutabare. Rero twumvise ngo ikirabagu, ugasanga umuntu afise ikintu kanaka cy'igisembwa, cy'igitashe, cy'igicafu. Imana yacu nidutabare. No kuvuga ko vyumvikana yuko imbo espace niniya, uruhande runini cane ku muntu afise ikirabagu ruba ari rwiza. Muga ahantu kanaka gusa niho haba hagiye ko ikirabagu. Imana yacu nidutabare. Rero ugasanga umuntu mu bindi byose ni mwiza, ariko arafise ingeso yamunaniye guheba, byase ko akizwako, byase ko ahinduka. Ugasanga gusenga arasenga, araja mu mwuka niko abandi bavuga, arasenga mu ndimi, ariko arafise ikintu cyamunaniye guheba.
nibutse umuntu umwe igihe nabi Zambia yari umubanyi wewe memere ico gihe yamasaraye kuko gusenga cane munyemerere mukoresheje ijambo yomanga avuga cane iyo muntu rero yarasenga mu ndimi agashobora kumara nk'isaha yose karasenga mu ndimi ibintu tutumva n'abandi bose batumva ngo reka senga mu ndimi muri mpemu muri mutima mwiranda cyangwa se muri mwuka wera Imana tunedutabare ariko rero nawe nyene yari afise ikintu camunaniye Imana tunedutabare nibuka igihe kimwe hari kuwa Mungu ico gihe sinari nagiye gusenga naniriwe mu kabutike nadandarizamwe urumva nyene barababanyi banje hanyuma rero umukobwa bari bakundanya azinduka kare na kare kandi yava kure arafata itikaraza aje rero yabaje ngo kwirigwana nako ntikwari kwirigwa bararabana yayi kwari kwirigwa barasambana nyene unyemerere mvuge gutyo naho bavuga ngo n'umusheri mugabo umusheri utaramushikana mu nzu burya umujanye mu bindi nyene ivyo bintu niba vyemewe n'amategeko y'Imana na leta Imana yacu ntidutabare naho kumbure haje vuga ngo uburenganzira bwa kiremwa muntu biyumvikaniye wapi muri ibintu by'iyobokamana ukaba ufise umuntu mukundana nimba ari umufiyanse cyangwa umufiyanse kazi hama gatumujana gatanga gukora ibyo mukora ibintu biri hariya wapi ivyo sivyo aho ba wataye intumbero babazimiye Imana yacu ntidutabare rero agaca azinduka kare na kare agaca bacokereyo rero urumva sino kuvuga ngo nivyo ngo tubiyumvira ko ngo bakumbure ngo mugabo ngo ntacemeza ko babikora barabikora kuko nawe yaravyivugira akagaruka kabitwiganira ingene vyagenze ingene bimuma nyene bazi nyene ibintu by'imisore ngaho muteramanye mu kabutike gutyoye ari umugenzi kandi na cyane ko bumengo ico si icaha umengo waramaze kumusaba urukundo akarukwemerera biraheze abaye umugore wawe mbere muri kwiya gihugu we imico yaho mengo sinzi mwasabanye urukundo akarukwemerera acavuga ati aba ni bakazi banga uyu n'umugore waje urumva nyene ibintu nyene nk'ivyo Imana yacu ntidutabara none rero ntihatari biteye ubwoba bagaca batangura bakaja muri ivyo hanyuma rero bafashe pause mubone ibintu by'iyobokamana ni hatari bafashe pause agaca asenga rero kandi akaza akabivuga ati rero burya yaje hanyuma turaja mu byo tujamwo hanyuma duhejeje rero mu mwanya wo kuruhuka cama ndasenga nawe kubera ko ivyo bintu vyo gusenga atavyo ajamwo acaguma ngaha nyine aguma ngaha aryamye yarasenze ayo masengesho yasenze yamaze ngira ngo nk'isaha irenga ariko aravuga mu ndimi arazihurutura akaduga rero bamwe nigeze gusengera niwe nibuko umuntu umwe yambwira ngo yitanguye gusenga gutangura bukebuke ngo mugabo ukaguma unepanepa ukaguma umutuga icyo gihe nari nshinga mu 11 urumva si vuba Imana yacu ntidutabare rero nawe akaguma nepanepa ku marasoro hewe arasenga n'amabati agakwa kuguruka avuye muri wa mwuka muri ya mwemu munyemerere simvuga ngo mwemu yere kupesa mwemu yera umuntu ariko arasabara agaca guseka mu ndimi zitamenyekana hanyuma zivuyemo gaca yongera akaca bandanya murabyumva ko ivyo bintu ntibijanye kabisa byakuraniye bavuga ati byananiye ukemera nyine ko byakunaniye ukemera amakosa ariko mugabo ntiweza ngo uvuge ngo haye ngo urumva ngo n'Imana ngo irabibona niba igihe kimwe yigeze kuvuga ngo urumva ngo twebwe abasore ngo erega ngo twebwe ntangurane none ko utaburenze ibigo ngo ntuba wubatse urumva rero ngo turacavyemerewe ngo turacavyemerewe Imana yo mije dutabare kabisa ibintu by'iyobokamana ngira ngo twavyigishije ugutandukanya ariko nyene nuko nyene Imana yacu ntidutabare rero ico cari kirabago nico ntumbereye kuvuga naho yasigura akatubwira iyo yagiye gusigura ingene yavuze amajambo hanyuma abantu ngo bagafashwa ariko mugabo bantu b'Imana ateramiye ku ishopi wanje inkumi zose zarengana yatora amanimero yaraziyesha yarazipana yarazidraga kavuga mbega gamana yanje we aho rero bamuhamagara ngo man of God l'homme de Dieu mu muntu w'Imana mukozi w'Imana voilà
mu kirundi twavuga ati mukozi w'Imana, mukozi w'Imana. Hari naho bamwita ngo ni barariki no kuvuga abavuga butumwa, umuvuga butumwa, umwigisha, umuntu agene umuvuga butumwa, umwigisha, umuvuzi w'ubutumwa bwiza. Ariko mugabe ico kintu cari gitashe. Imana tune dutabare, byari byaramunaniye ibyo mbere nta no kunyegeza nta no kugira nti. Imana tune dutabare. Rero nkaho twumvise ngo mutagira ikirabago, iri jambo rya nyuma rero duce dusenga Imana. Ijambo rya gatatu muri ano majambo yavuze ngo mutariko umugayo imbere y'Imana. Murareretse ibyasezerano, mureretse muti mu buryo mukwiye kurerekamwo, mukwiye guharanirana ntaryo, kwama muri mu mahoro, kuko muze musangwe muri mu mahoro, ata kintu na kimwe kibashira muri wa muvuga ngo nta mahoro ku munyabyaha. Mukwiye kandi guharanira kuba hatakirabago mufise, atagasemba gakumufise. Hanyuma kumuzana nawe irine nyagira yavuze ngo mutagira umugayo, atakintu na kimwe Imana ibagayako. Imana yacu nedutabaye, ngomba bisenga Imana. Rero nano majambo mbega bimeze gute, ureretse gute? Tureretse ijuru risha n'isi nsha, ibyo kugororoka kuzobamwo. Ariko mugabo muri kuno kurereka birashoboka ko hariho ibyagukuye mu mahoro, hariho ibyagukuye mu mugabane w'abana b'Imana. Ubu bikaba bivuga ngo nta mahoro ku munyabyaha, umunyabyaha azohanwa azire ibicumuro yakoze. Imana tujye dutana. Birashoboka yuko hariho agasembwa, hariho ikirabago kikuriko. Birashoboka yuko Imana ifise ikikugayako. Muri ya mashengero yo muri Aziya tuzoyazamo, ndafise ibiganiro nanditse amanote kabisa, mbona ko atacabaye aryoshe. Imana ingirira ubuntu nkazobitangura nkabibashikiriza. Hari ijambo ryavuze ngo ariko mfise ico nkugayako, ngo ico nkugayako naco sikindi, ngo ko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Imana yacu nidutabare. Rero umuntu ashobora kuba afise umugayo imbere y'Imana, kandi ico kizotuma adahabwa amasezerano yasezerano abakunda Imana. Mbega none bimeze gute muri za mvugo zawe, muri vya vyimviro vyawe, muri za ndawe, muri za nyifato, kwa kuntu ubanye n'abantu? Nanje numva no kubwira nk'uko kuntu Petero yavuze ngo abo nkunda, yemwe abo nkunda, mbega mureretse gute? Ubwo ntimwinjiranwe, nta kirabago, nta gasembwa, nta ngeso mbi, nta kintu usanzwe ugendera ko wanyegeje abantu badashobora kubona, ariko Imana ikubona ko, kandi icyo kikaba kigiye kuzokubuza gushikira amasezerano Imana yasezeraniye abayikundana. Nano majambo sintumbereye iterabwoba, ariko ntumbereye kukubwira ngo wisuzume, nanjye nisuzume, turabe twikosore, ntaco bitwaye. Undi yavuze ngo utosore imfuku ngo yamiza katsi mu jisho. Kubera iki? Kubera ifuku iba mwivu, irimba hariya mu gacuri ikigirante, urumva nyine. None yintu yama mwivu, wumva utuja mu jisho twobora. Nivyo yagombye kuvuga rero, yamiza katsi mu jisho kubera yuko ibija mu jisho byama bihari. Uri yavuze ngo ibyaha byama mu nzira, tsitaye ko ntuze ibyo ngaha byama mu nzira, navyo nyine ngo nivyo bindi. Imana yacu nidutabare. Niyo mpamvu dukwiye kugira umwete. Tuvuze rero kugira umwete, umwete ni inyifato, ni comportement, ni attitude, ni ntuzeye, ni inyifato umuntu agira kandi yamana. Nta muntu avuga ngo nagize umwete umunota umwe. Umwete ni continuellement, buri munsi, imisi yose, buri gihe. Imana yacu nidutabara amasaha yose kuri yose. Umuntu agize umwete amasaha 3 hanyuma akabivamo, navuga ngo umuntu arafise umwete. Wapi? Avuga ati wari umuvuduko w'inkoko, ubona ngo ntiyibuza konona cyangwa se kwituma mu nzu, kandi yari ifise umuvuduko. None rero bene data, kuko tureretse rero, turaba uburyo tureretse, tutareretse neza tubwira Imana ati Mana ko bigikunda ntabara, ngiza ko imbabazi, nipfuza kurereka neza, nzosangwe mu mahoro, nzosangwa atakirabago mfise, kandi sinzoboneke ko umugayo,
ngo utume ntemerwa ariko nipfuza kuzokwemerwa. Imana yacu nidutabare ngo dusenga Imana. Rero wumva ariko ntiwobwira Imana ibi bintu ushobora kubona umengo nyene ni ibintu bisanzwe, umengo vyamara ivyayindi, ariko ibi nyene birimwo ubugingo kuko biguhanurira guhinduka, kwezwa no gutungana kugira ngo ushike ku rugero Imana izogusanga umeze neza wejejwe. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise. Turizera kandi kuvuganye n'umutima wa buri muntu wese ayumvise kugira ngo ashishikare kuraba ukuntu areretse, yiteze, arindiriye amasezerano y'ibyo wasezeranye. None birashoboka ko hari umuntu yitahuye abonye ko hari ikintu camwinjiranye, camuciye mu ryahumye, camuciye mu myanya y'intoki, kikamwinjirana, kikamukura mu mahoro, kikamutera agasema, kikamutera ikirabagu, bigatuma umubona kumugayo. Umuntu rero afise ikintu ariko arakubwira muri bano bantu bakurikiranye kino kiganiro, numugwize kw'imbabazi umwezi umutunganye, imbabazi zawe zimubonekera. Ivyo ugomba vyose bice bishishikara kubana nawe. Urakoze ivyo ugomba vyose bishishikara gushoboza abakunzi ba kino kiganiro kubaho bareretse neza. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tuvyizeye. Amen.